munsi twibuka ku nshuro ya 2026 irishano ryabaye Bugendana aho abacace ba CNDD-FDD bateye ikambi y'abatejwe izabo yari irimwo abacitse ku 1993 mw'ijoro ryo kuwa 20 rushira kuwa 21 mu kakaro 1996 twabanje kunamira abo bantu bapfuye bishwa atakindi bazira kiretse ko babusara Abatutsi. Hanyuma ariko duca dufata n'umwanya wo kubaremesha tubibutsa yuko naho igihugu kirongowe n'abakoze iryo shano nyene yuko borema batocika intege, ari naco gituma twaje dufatira uwo mwanya tukawusubira tukubemerera yuko tuzokwigera duhengeshanya kugeza dushoboye gushikana imbere y'ubutungane bakoze iryo shano, twibutsa amakungu na cane amashirahamwe asanzwe agwanira agateka ka muntu yuko wodufasha kokera igitutu ishamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo rishire mu ngiro ivyo ryiyemereje ryo nyene ubwayo, kuko igihe c'icegeranyo c'abatohoje bo mu mugwi wagenywe n'iyo Nations Unies nyene mu 1996 baramenyesheje mu ngingo y'amajana 496 y'icegeranyo cabo gifise nimero S agakoni gashinze 1996 agakoni gashinze 682 yuko bihweje ko habayeho nyabwoko mu Burundi ryahiga Abatutsi ko ari ngombwa yuko hashingwa sentare mpuzamakungu akaba ariyo ikwita intare mu gaha akaba ariyo iburanisha izo manza, ariko mona ko atariko vyagenze nico tumara twaciye dufata uwo mwanya kugira ngo tuvyibutse tuvyishuze. Iki gikorwa rero twaba twayikoreye hamwe na bagenzi bacu muri AC Génocide section Suède kubera nkuko mu vyumba nabo nyene n'abantu barahiye yuko batazohemuka ishirahamwe nako batazohemuka icaha c'ihonyabwoko kidahariwe ivomo mu Burundi. Ikindi twakoze kuri uyu munsi twaciye twibutsa abo bacika cumu nyene babibugendana n'abahandi cyo kimwe n'abandi barundi bahuye n'amahano yakozwe ni CNDD-FDD twari go bitabimereye yuko bobandanye ikorwa ciza bari batanguye cyo kuja baratuzanira intahe n'ibimenyetso vyerekana ihonyabwoko ryakozwe na CNDD-FDD n'iyindi mihari imeze nkayo y'abama Abatutsi kugira ngo nihagera igihe igihugu kikarongurwa n'ababibereye ni ukuvuga igihe tuzoba tukirongowe n'abakoze ihonyabwoko turashobora duce tubishikiriza umugwi wo kuvuga ukuri no kunywanisha Abarundi by'ukuri atari ubuhari uno munsi bitabire kuko urabona yuko uretse yuko wagenywe na bene gukora iryo shano nyene akaba atahotohoza ku byo yakoze ahubwo baje bikundwa kuza ku Bahutu gusa bakazimanganya ibimenyetso by'ihonyabwoko byakorewe Abatutsi, gutyo duca dusanga ntibyo babibereye na gatonya yuko hagira ubitaba. Twafashe kandi n'umwanya wo kwibutsa amakungu yuko kugira ngo igihugu kibe kirongowe n'abakoze ihonyabwoko atari byakabonetse mu Burundi ari kubera bagiye kujaho no bari biyemangiye ibyaha nk'ibyo mu byo bise ibiganiro bya politike. Tukibutsa yuko naho twemera yuko intambara ibaye abantu bateza kuganira abakoze ihonyabwoko nta na hamwe bigera bahabwa ubutegetsi gatsinda ibi byabaye atanomwe serukira abashitse ku icumu, ari naco gituma byaciye bishika igihugu uno munsi kaba kirongowe n'abakoze ihonyabwoko.